Imigani igice cya 15 umurongo w'10 yanditse ngo hari igihano gihambaye ku muntu ati inzira kandi uwanka guhanwa azogira gute? Hari igihano gihambaye ku muntu ata inzira kandi uwanka guhanwa azogira gute? Abantu benshi bafise ibyaha bararirimbye barasenze barasangiye kandi bafise ibyaha ngo batinye ko babahana. Abo bantu ngomba ndabaha akagaruka ndabaha akabaye kuko Imana yambwiye ngo ninze kubaburira. Mwaba bose ubuhanuzi mwabubwiwe kenshi, ntitugiye kwama turiko turasangira na bamaraya bari mu rusengero. Mana yambwiye ngo ninze mbwira umugeni wa Kristo n'uwo muntu wese namaniyumvira. Ngira ngo mwese muramaze gufata ingendo n'imiduga, ugira ngo mwese mufise imodokari ziwacu, none ntimwipakiza none. Ugiye kwipakiza uzubona imodoka yanditseko ngo Otrako Buragane, ugacumenya ngo ngomba nje mu Buragane siko Otrako Bujumbura Gihofi, ugacumenya ngo inji Bujumbura ni Gihofi ugaca winjira. Uno munsi abantu benshi barumvise ubutumwa babwiye ngo umugore utazoja mu ijuru, baca baraza baripakiza, bari mu rusengero baripakije ngo bagomba kuja mu ijuru, mugabo nta karanga kabaja mu ijuru bafise. Mana yambwiye ngo ninze ndababwire, mviriza neza. Mana yambwiye ngo ninze mbwire abantu bari mu ishengero barasambanye baca baninumira. Mana yambwiye ngo ninze ndababwire ubusambanyi, buri busambanyi bw'uburyo bwinshi. Hariya mu gitabo cya Yeremiya twasomye ngo barasambanye kugeza basambana n'amabuye n'iki n'ibigegere. Ntahingira Kamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Kurama ko turamukanye gakeye neza, nuko turashimira Imana Data wa twese ubu buntu tugiriwe n'Imana kuba hano. Imana nishimwe. Ni iminsi myinshi kandi n'imyaka itari mikeya ngabira kuza hano mugabo ntibikunde, ariko uyu munsi Imana yabikoze neza, turi hano. Imana nishimwe. Nabonye hari abantu benshi bakirije batanze kandi nta gitangaza kirimo. Ibaza ngira ngo abamenya cyane ngaha n'abantu tuba twarahuriye imwayi, abo nibo bashobora kumenya, ariko abantu batagiye imwayi ntibamenya. Izina niho ricubonye Eric, bisigaye Mvikaero, ndi umupapa, abana 9, ndafise n'abuzukuru 2. Yesu ni sawa rero. Nuko rero turanezerewe kandi ndashimiye Imana kuri ibi ikoze ngo mbe ndi ngaha tuvugane iby'Imana yantumye kuvuga. Hanyuma rero turiko turavikaero, baradutumye kubaramutsa. Hariho n'umushitsi dufise mu ikanisa twamusize Ikaero, nabo nyene yadutumye kubaramutsa, nabo mu muryango wabo bose badutumye ntasho muzakire. Ngira ngo nta bantu benshi twari tumenyeranye ngaha, nabo nari mfise amanimero kera yaraza yaragiye. Naguma niyumvira nti byari byose umuntu nzosanga ngaha tumenyana cyane, umuntu yitwa Hakiza, ko twabanye igihe kinini Kiremba twabanye igihe kinini. Nari mfise izina bantazira Pondero, uwo niwe nari nzi ko ashobora kumenya, mugabo nagiye nsanga hariho n'abandi harya nababonye ndabamenya ndabibuka. Yesu rero ni sawa kandi ameze neza.
ibisigaye nagiye kuvuga ubutumwa ahantu hamwe, hanyuma rero ngiye kuvuga ubutumwa ndenganye baca basigara baravuga ngo haje kuvuga ubutumwa umuntu afise ukuguru kumwe. Rero sifise ukuguru kumwe, mfise amaguru yose. Iyo ndiko ndavuga rero ndakunda kuva ingahe inyuma y'uruhimbi abantu bakabanza bakambura, kandi ni byiza kuvuga amaguru arakwiye. Amaguru nabiri mugabo ntareha, kumwe kurekure ukundi kugufi, kandi bise ubumuga navukanye. Nk'abo bantu twakoranye ikiremba barabizi, ndi umuntu akomeye, ba Michel hajya barabizi. Zinduka ndaponda beto rikarenga ndiko ndaponda beto kandi nkomeye atangorane nimwe. Mugabo Yesu yabigeze uko agomba, kuguru kumwe kugufi ukundi kurekure. Ntasanganya nagize, nta gisida nagize, nta gisida mperuka kugira nayigize mu kwa gatatu itariki 11. Satani yagomba kunyica kugira ngo ivy'Imana yambwiye nk'amasezerano ngo ngende ntabibonye, mugabo ntivyakunze kwanyica kuko turacyari mu mugambi w'Imana, kuko ari ivy'Imana yambariye ndinda kuzogenda nabonye, kandi nimirije kubibona kandi atari kera, kuko mu bimenyetso Imana yambwiye ko ndabibonye nzoca nitegura kuja mu ijuru, nsigaje kimwe gusa, sigaye byose narabibonye. Ndindira icyo nacyo ko kiza, hanyuma gatakuruhuka kwa data. Yesu ni sawa, siko none aho twari kumwe n'ijoro namwe ndababwira nimba ari abantu batinya urupfu n'abakizwa, naho ari twebwe ba mbere turirimba ko urupfu ari irembo rija mu ijuru. Reka rero tuze mu ijambo ry'Imana, kuko ndazi ko mwebwe mwibereye mu gisagara muhava muza gukora. Mugabo ngoma ndakwingengera ikintu kimwe, nushira umutima kuri bya bindi wavuza gukora, ubanza ushira umutima ku butumwa, kuko ibi turiko turakora uno munsi turonderera uyu mubiri turashobora kubisigaha abandi bakavyakira. Mugabo we wagiye, iby'iwacu nivyo dukorera Imana, hanyuma Imana itugiriye ubuntu tukihana neza, ejo tukaja mu ijuru. Shewe naje guherekeza umugeni wa Kristo, canke namwe mumperekeze ejo canke hirya yejo tuje mu ijuru, hanyuma tuzohurireyo, siko none? Nonezerwa mbonye isengero nk'iri duhuriye mu ijuru ga yewe, hazoba hari umunezero, kuko na Yohana yarabyanditse ariko arabyerekwa, yavuze ngo mbona ishengero rinini yarivuye mu mahanga imbere y'intebe y'umwagazi w'intama. Icoma nanjye nkazohawa. Nta byinshi tuvuga, reka tuyagire mu ijambo ry'Imana kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Ariko nabonye hari abantu benshi bari hari inyuma, mumbonera bicaye bose. Nagomba ko bari abantu bakuze bari hari inyuma, uwo bayabuze aho yicara yinjire tumubone, hanyuma tumuhaho yicara, kuko hariho ngaho agenda habona. Tumuhaho yicara kugira ngo tuvuge ubutumwa turi ngaha twese. Nta numwe ngomba ko azovuga ngo urumva rero Mana ngo jewe ngo aho yabivuga siho nari, ngo nari hanze. Hoya, ngomba ko twese tubyumva. Hari abariyo babuze aho bicara, hajya bari kuri protokole baraturabira, n'uwabuze aho yicara tumuhaho yicara, turahafise. Yego, hakaba hari uriya arinjira, hanyuma hano hariho abantu bicare kugira ngo tuvugane ubu butumwa. Nkunda gutwenza abantu, jewe iyo ndiko mvuga ubutumwa mvuga, si kenshi uzokumva abantu bavuga ngo Imana ishimwe, ngo haleluya. Oya, kuko burarura. Ariko izo kwa Yesu biraryoshe, siko none? Turirimbe 272 na 1. Amajana 271 bakiriko baraturabira aba bandi babuze aho bicara ngo tubicarike. Turirimba 271. Asinja kugutevya, nta mwanya wo guteba vise, ngomba ndakubwira ivyo Imana yantumye, hanyuma turindire kuja mu ijuru. Yesu ni mwiza. Turirimbe 271, aho tuzokumva izamba z'umwami wacu Yesu bugaca umunsi urangiza kwira. Niho abakijije we mwisi bazohurira mu ijuru, n'abazoba bariho. Na jewe sinzobure kugira gute, na wowe ntuzobure kugira gute.
jewe ndi umwigisha w'abana kandi iyo ndi kayeri iwacu nagiriwe ubuntu iyo amagara atanyangiye kuko hariho amagara yanka kuko muri uwo muhamagaro nagize Imana yangize uku mu mwaka uheze ukwezi kwa12 Imana yampaye ubutumwa nagomba kubwira abapasitori hanyuma ndabatinya hajya bajya abapasitori bacu baruba ego abo ndabatama ndabubaha kamara mbwiye ubutumwa nategezwa kubabwira nangira Imana nisingenda yaciye imbaga mbanza gukoresha miliyoni 3 ngeze mu bitari mutoyi mu kwihananiranira kuri telefone umukozi w'Imana twari twajanye kwa muganga bamubujije kwinjira hariya bakorera abantu ugabo narumva ko kugenda ari lazima nari namaze kwemera ibeye kuko naze kuvuga ubwo butumwa n'inkovu Imana yari yarazimanganije kirazira arandura haca haraboneka iyo nkovu rero n'ubu yarase kugenda kuko hari igihe yadukiza hagasura kameneka imbwiye ngo genda muri Sosimo nkabanza kwanka kuko amenga no mu kiyaya cye ku muso narahahejeje mugabo mvise ubutumwa bw'iwanyu maranye ikiringo cy'umwaka n'amezi 3 Imana yarase ko ngenda no mu kwa gatatu nari nzi ko nca ngenda mugabo Imana yarabyase ko ngenda ntabanze kubuvuga turirimbe aho tuza kuminza mbazumwami wacu Yesu yezakwila ni haba kituzero mwisi badokona turirimbe rwose cyanditse abakijije mu mazina y'abiganjari wamusaba kwire mu mwami bazokamuka azohurira mw'ijuru n'abazoga bariho nanje nyene sinzobura umunsi w'indegera azobungu kw'igitabo cyanditse mazina yanjye Yesu databo nzomukorera umunsi wiwe amaze urukundo rw'Imana maze hejeje ndamukorera mu bisi azodemerera kuja mw'ijuru uwo munsi w'imberera azobundu kw'igitabo cyanditswemwo abakijije mu mazina y'abiganjari n'ubu butumwa dutanguranye buvuga ngo Yesu databuja nzomukorera umunsi ugire gute ari umunsi nzomukorera umunsi wire mpejeje umviriza neza ubutumwa ndagufitiye jewe mpejeje ibyo ndamukorera muri iyi si azoca anyemerera kuja hehe jewe mu mwaka uheze namusabye ngo anyemerere kuja mu ijuru aranyankira itariki 11 z'ukwa gatatu wamenga arabikunze kuko twagonganye n'imodoka bijya imodoka bita hobo turagongana neza turinjirana sana ndavuga nti Yesu urakoze ko ngiye mu ijuru kuko naribona ko kuja mu ijuru ari lazima
mugabo sinzi nimba naciye munsi y'iyo modokari byagenze gute jewe ibyo ntabyo nzi. Icyo nzi gusa nisanze ndi hakurya y'ibarabara ndiko sengera abandi bariko baravuga ngo aha nyene turapfuye, babo twari kumwe ntoya ntupfa siwe warondegwa n'izina rya Yesu. Nisanze ndiko ndabasengera ndi hakurya y'ibarabara, aho naciye ntaho kuko ipikipiki ntiyasubiye kubaho, yaciye ivamo ibihimba bitatu. Mugabo jewe ndacariho kandi aho gataramenya atatu yamenetse n'agakubu kamwe kari ngaha, nta yindi nkovu nahakuye. Yesu arahambaye. Aho kuva mu mwaka uheze naguma ndamubwira nti ndakwinginze njana mu ijuru kubera uburuhe nari mfise bwo muri uyu mubiri, mugabo Imana iranyangira agomba ko mbanza kuza ngaha. Yesu databuja nzomukorera umuzugire gute? Nejeje ndamukorera muri iyi si azoca nyemerera kuja hehe? Hariho umunsi rero w'imperera hazobumburwa igitabo, canke mu kirundi c'iwacu hazozingururwa igitabo canditsemwo amazina y'abagize gute? Y'abakijijwe, mu mazina yabo iry'iwanje ririmo, wewe nawe rwawe ririmo. N'ikibazo ga muko ntangura kwigisha jewe mfise ubutumwa nsoma amajambo menshi muri Bibiliya, mugabo nsigura yose mpejeje kuyasoma. Ariko ngira manze ndababaza, ndababona ko ni ishengero rinini kandi ni byiza. Mbega ishengero ry'umwami, mbega murakundana? Aha ni ikibazo kandi umumenga kiroroshe mugabo kiragumye. Mbega murakundana? Ibaze nawe murakundana? Mwebwe muri benshi ngira ngo bana bajenama harimo ngira sinzi n'abakozi b'ishengero, siko none? Haha ndarosi wacu bakozi b'Imana bajenama bacu, mbega muha murakundana? Aho nyine ndabuze inyishu kandi aha harababa. Naje guherekeza umugeni wa Kirisito, ndamubwira iby'Imana yantumye kumubarira kugira ngo twitegure kuja mu ijuru. Kuko mu buhanuzi navuze, abanyumvise mu mwayi, navuze ubuhanuzi mvuga ubutumwa. Ubuhanuzi buvuga ibintu bitatu: navuze ikiza, mvuga inzara, mvuga inkota. Ko bwagombye kunyica, hari n'ababigerageje, je ndamaze kurya isumu kane, mugabo nta n'umuti wo kwa muganga ndashira mu kanwa, kuko Imana yambwiye ngo ntuzopfa, ibi ndakubwiye utarabibona. Ntiwumva none mu bimenyetso Imana yambwiye ko nsigaje ikintu hanyuma nje nja hehe? Icyo rero sije nzokibona jenyine, kuko namwebwe tuzokibonera rimwe. Kandi ababwira inkuru, umviriza wowe uri ku isezerano ryo kuja mu ijuru. Muri mwebwe harimo abagira baje mu ijuru, hari n'abandi bagira bareke kuja mu ijuru kuko baze kwihana ibyaha bakabibika. Mugabo Imana yambwiye ngo nimvuga ibi kuva mu kwezi kwa kabiri. Imana yambujije kuvuga ngo hazoza, nimvuge ngo haraje, kandi bigira bishike. Imibiri y'abantu iseswe yandagare mu mukungugu, amaraso aseseke mu mukungugu. Imibiri y'abantu ibenye intabire zo ku misozi. Ko Imana yambwiye ngo igihugu cy'u Burundi abantu bafise ingorane, kuko birirwa baravuga ngo isi yaraze, mbere n'abatware bacu bakabishiramo akaryo kenshi ngo isi yaraze. Igihugu cy'u Burundi si gitoya, mbere Imana yambwiye ngo igomba kucagura kandi si igihe kinini. Gomba mbwira ingumbiri ngaha unyumvirize neza, wa ngumba we ririmba, kuko igihe n'iki wawe harageze kubyara abana. Nawe utarose umwana ntugire ubwoba, igihe n'iki wawe harageze kuronka abana. Yesu ameze neza. Iki gihugu cy'u Burundi ni kinini, kizokwaguka, kuko nibyo Imana yambariye, kandi yambwiye ngo nindabivuge. Nabivugiye ahantu hamwe Bujumbura, baca baza kumbwira ngo uzoje uragabanya akariho mu kubivuga. Ndakagabanye nce mfasha kwikiza kumbaga mu ijoro namwe mwisinziriye, ahubwo ndabivuga ushatse wowe ugacunyicanya nyuma nkaca nja mu ijuru. None ntuzoba undungitse kuruhuka? Hari ikibazo none? Nabonye abandi bantu bamwe ndiko ndasenga Imana
bagize ishirahamwe ryo kuroga kandi naha muri aka karere k'iwacu mu Kumoso sinigera ntinya kubivuga nkaho ubu ndahegereye baja guca babyumva. Hari ishirahamwe rimwe ry'abantu harimo n'abarozi bari mu ishengero barigiyemwo, ishirahamwe bagise ngo twimburire Imana, kandi rirahanyene mu karere muri ubu bwiriza bubyagwa n'ubwo ngaha. Aha ntabwo mfite ndi kubivuga kuko nahawe kubasengera, kuko namaze iminsi ine yose ndiko ndasengera umukristo waho, kandi bari bamuroze ngo bamwimburire Imana. Umwimbura haragera se taramurekura se? Ega Yesu ameze neza. Hari urimwe agomba kwitahira? Nta urimwe duhava dutevya agomba kugenda gukora udukorwa muhira? Nta urimwe agomba kuja gusuma inyanya n'impori? Muraje kunyihanganira, nibaza ko ntabatevya cyane, mugabe iby'Imana yambwiye zizigana kimwe. Ngo mama nze nsome ijambo ry'Imana. Genda hariya mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Ezekiel. Je kunyihanganira mukumva mu gusoma bitaza neza, aho tumaze kuvugana barabizi. Ahasingira ishure nimwe jewe sinize, nta ni ya mbere naciyemo, no mu ya mbere kumenya ingene bicara mu ishure nabimenye ngiye kwigisha religion. Mugabe Imana yanyigishije gusoma mu ijoro rimwe gusa, n'itariki sindazibagira. Kiranyigisha gusoma kandi ndabizi, ngira ngo wonyobeza igifaransa gusa, mugabo naco nyene si byose wokinyibamwo. Hariho ibyo ntokwemerera, bivuze ko utariko noja ndakubwira ntibivuze sibyo. Some Ezekiel igice c'indwi, muce muja kuzingurana hariya muri Yeremiya, turaja gusoma no muri Yesaya, nja gusoma ibitabo bishika 5 kandi nja gusigura byose mpejeje kubisoma. Hanyuma mu buhanuzi mvise uje kuguma wumviriza amajambo ndiko ndasoma, hari mwayi wawe ibisigaye nja kubivuga ku mutwe uko Imana yabimpaye, mugabo bivuye ngaha muri Bibiliya. Ngomba mbere hariya muri Ezekiel nkanja muri Yeremiya no muri Yesaya n'Abikorino no Kuvayo n'Imigani, nzuba mpejeje gusoma, caja gusoma ijambo mpereza ko mu Byahishuwe Yohana gice c'indwi ndasomye mpereye kuri 15. Imburi yo ku Bisirayeli ivuga ku muhero uri hehe? Ni hariya kundanga amajambo twumvise rirya jambo twatanguranye, umuntu w'ubwenge n'uwumva ijambo ry'Imana hanyuma agaca akora ico ijambo ry'Imana rigize gute mutegetse. 15 handitse ngo inyuma hari inkota, imbere hari kiza n'inzara, uzoba ari ku musozi azicishwa inkota, uzoba ari mu gisagara kiza n'inzara bizomuyongobeza. Ni amajambo y'Imana agenda hariya mu gitabo ca Yeremiya. Nyuma hari inkota, kandi ni Imana yambwiye nze kubura. Bindi ko ndabivuga ntabwo ndabivuga, na Yesu ni mwiza. Yeremiya igice ca 3. Ngira ngo mwahabonye igice ca 3, nomero zo hepfo n'amajana 828. Igice ca 3 ndasomye uriya murongo w'9. Ndatanguye bwa buhanuzi bwanje, ijambo ry'Imana narihejeje, ni ijambo rivuga ngo hari kiza, hari inzara, hari iki? Hari inkota. Kandi iyi nkota mugira kuyibona, iyo niyo zoba ikimenyetso canje ca nyuma cyo kuja mu ijuru. Mu bimenyetso Imana yari yampaye 7, hasigaye kimwe gusa, kuko ibisigaye byose byarabaye narabibonye. Ica nyuma nakibonye mu kwezi kwa 4 zari tariki 8. Nabuhejeje, ngomba nje mu buhanuzi ndakubwira ibyo wihana ibyo ari byo. 9 gatatu ku 9 Yeremiya handitse ngo maze igihugu gica cononekara, kuko Isirayeli yabaye byenywe mu busambanyi bwiwe, agasambana n'amabuye n'ibigegene. Wabyumvise neza? Subiremo hajya ku murongo w'9. Handitse ngo maze igihugu gica cononekara, kuko Isirayeli yabaye byenywe mu busambanyi bwiwe, agasambana n'amabuye n'ibigegene. Genda hariya mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya
subira inyuma gatoya hariya muri Yesaya dusoma mu gice ca mbere uraje urumviriza ubu buhanuzi nababwiye ko nza gusigura mejeje gusoma hose. Yesaya igice ca mbere kurya murongo wa 2 ariko cyane nza guhagarara ku murongo wa 5. Igice ca kabiri igice ca mbere umurongo wa 2 yanditse ngo nimwumve yemwe mw'amajuru tega amatwi wasi we kuko Uhoraho abivuze ati nakujije abana ndabarera maze barampinduka. Inkirazi nyeneyo n'indogoba iraza ubwato bwa shebuja ariko Abisirayeli bo ntacyo bazi abantu banje ntacyo batahura. Ahanga rikora iki? Ngomba ko mwese mubivuga mwe mufise Bibiliya. Ahanga rikora iki? Ubwoko buremerewe no kugira gute? Urubyaro rw'iki? Abana b'iki? Barantaweje Uhoraho barankengereje Uwera w'Abisirayeli twarahubanywe basubiye inyuma. Kuri 5 mbega n'ubu muracyazaramira ngo mukubitwe ko mwiyongeranya kugarariza umutwe wose uragwaye umutima wose urahondobereye. Nkirazi nyeneyo mbega n'ubu muracyazaramira ngo ukubitwe ko mwiyongeranya kugarariza. Genda mu gitabo Paulo yandikiye Abikorinto, ikete Paulo yandikiye Abikorinto, kete ya mbere Paulo yandikiye Abakorinto 5. hariya twabonye muri Yeremiya kuko igihugu cyose cononekaye kandi n'ivy'Imana yambwiye ngo nimvuge igihugu cononekaye kandi nimba hari ibyaha bigoye, nimba hari ibyaha bikwegera isi, n'ibyaha by'abami, n'ibyaha by'abantu bitwa abakristo, izo nizo vyonona isi. Kete ya mbere y'Abikorinto inomero zo hepfo ni 188. 5 ku murongo wa mbere handitse ngo inkuru yamamaye hose yuko muri mwebwe harimo ubusambanyi kandi ubwo busambanyi butoba no mu banyamahanga. Genda hariya mu gitabo cyo Kuvayo, babandi bafite ubusambanyi bamwe basambana n'ibigegene n'ibiki, abandi bagakora ibyaha by'akaburarugero. Aha naho tubonye inkuru yaramamaye ko muri mwebwe harimo ubusambanyi kandi butoba no mu banyamahanga. Reka mbwira ubundi nawe bamwe bari muri rya shirahamwe kuko nemba yo bari ngaha n'ungaha harahari umwe naho mwebwe harimo abo mwagiriza uburozi batabugira. Bamwe muri mwebwe esengero muri hano hari abantu muri mwebwe mufise ibyaha bizabagora kwihana kuko muragiriza abantu ngo n'abarozi kandi n'uwo mubaza ibicuncu atabyatsi. Hamvuze ibicuncu bija kumenya ba pastor koko pastor niwe muntu mbona afite imyaka hejuru gose. Harimo mwagiriza ngo n'abarozi kandi ataburozi bagira gusa hamwe n'utombora akaba yaje arimwo ngaho umwe. Aha muri ubu bubwiriza ntimutunze abarozi 10. Oyi Imana yabimbwiye nca ngenda ndabikubariye mufise umurozi umwe kandi simvuga ishuri ariko kandi no kuyivuga ntushobora kuyivuga kuko ndayizi ko navuye hariya ndabizi muri ubu butumwa maze igihe ndiko ndavuga hano yari yabimpaye. Kuvayo some igice ca 22 nawe nyene ndamubwire kuko ni umwe mu bantu bama bagota abakozi b'Imana kandi ari mu ishirahamwe ryabo. Yagiye mu ishirahamwe ngo twimburire Imana, barakoze kuyimburira mugabo nayigombize kubahemba siko none. Araje Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje guhemba. Ibiri na kabiri kuri 18 kuva 2:18 handitse ngo umurozikazi nimuze mumureke bagire gute.
naje kugusezera sinamubonye aho yicaye kuyo ndamubona aho yicaye naca ndamubwira ndamutunze ijisho cyane nengira kumbure kubera ari kure kandi aho naringize hariho ijisho rimwe ryaciye rigira ikibazo ryagira agapane gatoya bituma nabona kure cyane nasanze akantu bampaye gashobora gutuma ndaba kure cyane nakibagiye mugabo ndazi ko arimwo ndazi ko araha mana yakuntumye ngo ndakubwira inkuru nizagukundira wihane kuko nutihana nje kuguha akagaruka kuko naje guherekeza umugeni wa Kristo aja mu ijuru hanyuma nawe tukurungike kwa shobuza ko wafashije Imana kwimbura tukurungikire kwa shobuza wakoreye murozikazi nimuze mureke ngo agire gute singomba ko tuzosubira gusangira wewe naho nogaruka ngaha nimba Kristo Yesu yo bavyemeye nkagaruka hari uruhimbi rwera singomba ko tuzohurira ku ruhimbi weshaka kunzogaruka asanga waratashe kwa shobuza Yesu ni mwiza umurozikazi ntimuze mumureke ngo agire gute ngaho naho harimo abo mwita abarozi mwebwe kandi atari bo mukababeshera ngo n'abarozi none ibyo byaha muzovyihanira hehe muzovyihanira hehe emwe murakundana se none mudakundana muzoja bamwarimu murakundana bajenama murakundana maze wishingira intahe mukunzi ariko si mwese Yesu yarafise abigisha 12 aca bavugamo ijambo ngo umwe muri mwebwe agiragire gute anguye none ntabagurishanya muri mwebwe mwarimu agashora uwundi kwa pastori mwarimu ameze ukunukunuku none izo ntebe wozicara ko zose hirya ko yicaye kuri irya wocuza kwicara niko yo kwa nuzenga mwabajenama umujenama agashora mugenzi we kwa mwarimu uranziga ntuze ngo mbameze ukunukunuku ebaka jewe murankunda gutwenza abantu niyo ndiko ndigisha iwacu jewe nta bwoba ngira kuko sinjuguma jewe no kugatumba ndiko ndavuga nta bwoba mvugana kuko nta mwasi ndahafise nta mwasi ndahafise abantu tutahuje bari abantu batatu nabo nyene mfise ibyo twari twapfuye tutahurizako mu bikorwa by'igihugu nakoze jewe nankana n'umusuma nkankana n'umurozi hanyuma rero umwe turamwiruka ku ijoro ryose agiye gukinda yaturogeye umukirisi wo mu ishengero mukirisi akadahwa moya akadahwa insinga acaja gukinda mugabo twasenze Imana ntimana none ko nkorera igihugu gira sinkorera wewe rega ari ijambo ry'Imana rivuga ngo abatware n'abakozi b'Imana urazoriso murabe hariya mu gitabo cy'abaroma niyo ryanditse abatware n'abakozi b'Imana ni naho sinkorera wewe ni none rero ngomba kuraha hanyuma rero acarinananika aragenda agiye duca tumusongako ijoro ryose twaraye turiruka mpaka isaha 11 n'abapagani twari kumwe bahava barandukirwa agurutse tuti mu izina rya Yesu agaca koroka gaca nyonyera nk'inkoko natwe tukamusongako tugira tumushikira akaguruka nabo bonyene nibo twabaye abansi ariko basigaye je nta mwasi ifise nabonye umuntu avuka iwacu no mu rusengero ni kujya nyene ndiko ndavuga je nta mwasi ifise no mu bavuga butumwa dukorana nta mwasi ifise Yesu ni sawa none mweho gutese aho hantu harababa mwabajenama mwabavuga butumwa aho hantu harababa mwihane neza urwanko gusa kuko Imana yambwiye ngo muri mwebwe harimo abantu abandi hebaka muze munyihanganire jewe ninazi wanyu muzonga buriye mushatse mudashatse mureke kuko mu bintu Imana yampaye gusonza yampaye no kurya kuko yamajije amezi 3 yose atakintu ndya atakintu nywa maze amezi 3 aha rero naho ntorya nta kibazo ngira bavuga butumwa murabe ingene muri ko murakorera Imana nimba wanka Michel nakazi kawe nimba wankandereye Imana Michel namuvuze kubera twarabanye kirembe miranda mwibuka nimba wankandereye Imana nimba wankanda rutoberere ngaho nakazi kawe
mugabo ijambo ry'Imana rivuga ngo nka mwene data wundi n'umuke. None umwicanya azoja mu ijuru? Mwabakirisi umwicanya azoja mu ijuru? Mwe murankana mugabo, kuko mu buhanuzi mvise ibyo Imana yambwiye ngo nze kubabwira mu byihana. Hari abo mwanka mukababesera ngo n'abarozi kandi bataroga. Mugabo uri mwishira hamwe twimburira Imana ntimumuzi kandi ari wanye ntimunamuvuga. Mana ni dutabara. Umurozi kazi ntimuze mumureke ngo agire gute. Some hariya mu gitabo cy'imigani ngo wamejeje gusoma bisigaye nkanda bivuga uko Imana yagira bimbwira ataritondeke ku murongo neza. Gitabo cy'imigani njya gusoma mu gice cya 15 murongo n'uw'icumi. Imigani igice cya 15 umurongo w'icumi yanditse ngo hari igihano gihambaye ku muntu ati inzira, kandi uwanka guhanwa azogira gute? Hari igihano gihambaye ku muntu ata inzira, kandi uwanka guhanwa azogira gute? Abantu benshi bafise ibyaha bararirimbye, barasenze, barasangiye, kandi bafise ibyaha ngo batinye ko babahana. Abo bantu ngomba ndabaha akagaruka, ndabaha akabaye, kuko Imana yambwiye ngo ninze kubaburira. Mwaba bose ubuhanuzi mwabubwiwe kenshi. Ntitugiye kwama turiko turasangira na bamaraya bari mu rusengero. Mana yambwiye ngo ninze mbwira umugeni wa Kristo n'uwo muntu wese namaniyumvira. Ngira ngo mwese muramaze gufata ingendo n'imiduga, ugira ngo mwese mufise imodokari ziwaje, none ntimwipakiza. None ugiye kwipakiza uzubona imodoka yanditseko ngo Otrako Buragane, ugaca umenya ngo ngomba nje mu Buragane, siko Otrako Bujumbura Gihofi, ugaca umenya ngo inji Bujumbura n'Igihofi, ugaca winjira. Uno munsi abantu benshi barumvise ubutumwa, babwiye ngo umugore utazoja mu ijuru, baca baraza baripakiza. Bari mu rusengero baripakije ngo bagomba kuja mu ijuru, mugabo nta karanga kabaja mu ijuru bafise. Mana yambwiye ngo ninze ndababwire, mviriza neza. Mana yambwiye ngo ninze mbwire abantu bari mu ishengero barasambanye baca barinumira. Mana yambwiye ngo ninze ndababwire ubusambanyi bw'uburyo bwinshi. Hariya mu gitabo cya Yeremiya twasomye ngo barasambanye kugeza basambana n'amabuye n'iki n'ibigegere. Hariho amajambo njya kuvuga mu mvugo mbabarira amatwi, kuko ngaha turi kumwe n'abuzukuru, turi kumwe n'abakazana, turi kumwe n'abashiki bacu. Hariho ayo nza kuvuga mu mvugo mbabarira amatwi. Ngomba nakubwire muntu uri ngaha wagira umuntu n'Imana kwinjira, kandi ko harimwo bamwe nabonye mwicaye hafi yanje bashinga na Yesu abahezagire, misore yacu Yesu abahezagire. Mugabo ugira icagirirwa ubuntu n'Imana wihane. Hari inkuru nziza nagufitiye. Waruzi ko bazoguhana bakakumaza imyaka ingahe inyuma y'ishengero canke amezi angahe? Mugabo Imana ishimwe, kuko dufise ijambo Imana yatubwiye, yavuze ngo abavyihana kuko bavyigombeye tubabwira ijambo rivuga ngo genda amahoro, kuko Kristo Yesu ariko arategura umugeni agiye mu ijuru. Vyo wagiriyemwo vyose ngomba ndakubwire, mwarasambanye muca murinumira. Bamwe basambanye mu buryo buhinyitse, maze igihe ndiko ndavyigisha abantu, bandi nababwiye ni Satani yafashe ivyaha aravyandika amakoti arashirako n'amakaruvati, birashaza birabegwa, aca bigira ibisirimu. Uno munsi umuntu araza akihana, aja akihana ngo Imana imbabarire ngo naragize karesi. None karesi ni igiki? Aho ugiye kutubwira twe nanda rutoberere tutize ni ya mbere twe nanda rutoberere tutize ni ya mbere, ugasiza ngo nagize karese, none twomenya tugufashe iki? Jewe naravyise izina
nabyise ibyaha ubusambanyi bwo gutobangana. Umuntu agacaza ngo naragize karese ni giki? Satani yarafashe icyaha cy'ubwononyi bubi ariko aronona ishangiro ry'Imana kugira ngo bikunde umugani wa Kristo yononekare, agacaza akabikora, hanyuma Satani agacacambika ikaruvati n'ikote ngo nta ngorane. Urumva rero ngo ngo ndabona ko atakibazo. Nta kibazo, waragowe. Mana yambwiye ngo ninze ndakubwire nimwiyeze kuko mu mizi itari myinshi tugira tujabuke Yorodani. Mana wantumye ngo ninze mbwire abo bantu bariko boroga bari mu ishengero kandi n'uburozi buri mu buryo bwinshi. Ikicu gusambana ndaja kukigarukako, ndagiherukirako naho nagihereyeko ndaja kukigarukako. Ubu burozi buri buryo bwinshi. Ngomba mbwire inkuru uyu murozi ari ngaha, kandi si wa wundi gusa ari muri rya shyirahamwe Imana yanyereka, ari muri ka karere k'iwanyu. Nabona bariko baragirira inama ahantu hirya gatoya. Ndashima Imana kuko Yesu ameze neza. Ndashima Imana naho umukirisi umwe wacu bamwishe. Ndashima Imana ku wundi nasenze Imana kandi nanezerewe. Navuga ngo n'uno munsi ndacyanezerwa iyo ndamubonye yicaye ahantu haraha, nakubise kwijisha ndavuga ni Yesu nushimwe kuko ndamubonye, amaso yanjye akamwitegereza kuko namaze igihe amezi 4 yose ndiko ndagwana n'abo bantu. Ngo nawe bagomba gukwimbura igumiraho. Yesu ni sawa. Ameze neza Yesu, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza cyane. Ameze neza Yesu. Ngomba mbwire umurozi cyangwa umurozikazi, ngomba mbwire wa wundi yaroze by'ukuri, ngomba mbwire abarozi bari ngaha, nza kubwira abagore bashika 9 bari ngaha. Imana yambwiye ko ari abarozi kubw'imiti muri ko muraha abagabo. Mana yambwiye ngo ninze mbabwire nk'abarozikazi. Mana ntigiye kubemerera ko mubaho, kuko hako uzomwica we uzopfa na wasigare hanyuma bamushingire n'uwundi. Ega Yesu ameze neza. Mwabafaso ngaho mugabo sinaje gutera ubwoba. Si sawa none. Ntuje kwihana kubera ubwoba. Eka mugabo nugirirwa ubuntu n'Imana. Bamwari mumubabariye pasi, mumubabariye n'ukuri kuko nta kundi no bivuga. Neza twabarira ko mwatumwe koreshwa, mutabivuze naho uwo muhura murahura. Murakoze cyane. Umviriza ndababwira inkuru. Mwebwe muri ko muraroga abagabo banyu ngo barabahanze kandi ari mwe mwabahanze. Abagore 9. Je ndakunda ababyeyi bacu bandeze neza kandi barakoze baramfashije, kuko ubundi ngitangura kuvuga n'ubishavu cewe numva noca nza kugutora kakubwira niyo korari bamwe ko narumva gashavu. Bwa ababyeyi ni beza barabinkuyemo kandi ni sawa, sinza kugukweka oya. Mugabo 3 bose efasi 3 bose naho bicaye nababonye. Mumbabarire nduba mugabo jewe no kwisigira ntavuga aha byose nivyo yavuze muri pastor. Aha bira mu mutwe. Umufaransa yavuze ngo atansi. Mwabafasoni ngaho muragabe haraje urupfu. Aba badamu 9 Imana yabambwiye mbere 2 nabamenye ku itariki 8 z'ukwezi kwa 2. Imana yabambwiye kuko umwe ajya kuzana umuti awukuye Bukemba awuzaniwe n'uwundi ava mu gatabo bagaca bahurira Bukemba. Yesu ni sawa kandi Yesu arakundana.
rega babikora kubera urukundo agukunda je kuba nsigaranye kuguru kumwe kugufi hariho iminsi byanteye ingorane nkabwira Imana nti none nzorima gute abana nzubafasha gute kwangize gutyo mugabo nasubiye kubitahurana urukundo Imana ikunda abantu naje kubwira inkuru wihane kuko nutihana urupfu ruraje ngomba mbwira abandi bari ngaha kandi bari mu ishengero mwarahenzwe satani arinjira mu gihugu ariko arareka abantu ko abantu babaye benshi abantu baca bagenda kuri paranigi bakinjira ari nabyo biriko biradutera ingorane abapasitori basigaye bashingira abantu ntibabyare nabo bagiye kuri bya binini bararongera kubera umusambanyi bariko barakora baze kubyara bararongera bica bibatera ubugumba nagira mbwira abapasoni kijya gihe cyose wagiye kuri bijya binini hanyuma ugaca usubira mu bihe byawe kandi n'igihe kitari bwagere warishe kuko ari mu gihe cyo gusama umwana uramwica Imana izobikubaza kuko amaboko yawe ariko amaraso maboko yanyu ariko amaraso wa murozikazi ihane wa musambanyi ihane wa murozi ihane kuko ni wihane uzoja mu ijuru hari ikintu kije Imana yambariye ngomba mbwira abantu bari ngaha uno munsi basigaye ari bisuma bamwe biba abantu bagenzi babo abandi nabo kugeza aho biba Imana abantu baratse gutanga iby'icumi bagaca baja kuvuga ngo hako ntanga igigira 10 ngo nzoja kugifashisha ubugowe ntufise ivyo mama kuja kumuha ivy'Imana jambo ry'Imana rivuga ngo ibya Kaisari mu bihembe ivy'Imana mu bihe abantu bariko bariba Imana ngo hako ntanga icicumi ngo wewe urashaka ureke reka ndababwira kandi jewe sindi mwarimu ubukozi Imana yasizemwo nabwisanzemwo sinarinze kujya kubwira abapasi bati James umuhamagara nasanze Imana yaniguye ingene basengeye bambira ngo basengeye amasaha menshi kuko nagiye nk'isaha 10:30 zo ku mugoroba nisanze umunsi uza waraheze ndababaza nimushire hanze ntaryo nirindi zuba rigira rirenge wamenga ni mu gatondo ngomba ndababwire kureka gutanga icicumi naho reka kugitanga ngo ba mwarimu wewe baza ngo ba mwarimu niyo bakeneye ba mwarimu bazoguma bambara costume kunyene cyose ndi mwarimu sininjirayo mu nama y'abarimu sininjirayo mugabe heraba none costume sindayambara none wampaye zingahe none mwarimu Michel costume ntayambara wamuguriye zingahe none pastor ngaha ntayambara wamuguriye izahe wewe wayiguze Imana iguhezagira kandi ngo umuntu akora ivyo ndakubwire ntanatinya gukorera Imana n'iki cyuma cyagitanga umva ndakubwira inkuru wagisuma uri ngaha mu ishengero ry'Imana ukwiye kwihana tuje mu ijuru kuko nutihana Imana yambwiye ngo igiye gusesa amaraso muri iki gihugu Imana yambwiye ngo haraje akayungiro haraje karishi haraje igipimo kigeze abagororotsi bamwe baje mu ijuru abandi bari mu Burundi bwagutse kandi bumera cyane igihugu cy'u Burundi kizoba igihugu cinja igihugu cy'u Burundi kizoba igihugu c'amahoro suno munsi abantu bagenda bararira abandi bakarira ngo ibi nibi twabibuze oya hari igihugu c'amahoro kandi niki gihugu cy'u Burundi kuko tugira twinjire mu isezerano Imana yatuvuze ko ubyemera utabyemera niko bigiye kugenda kandi ibyo biraje kuko biriko birihuta Imana yambwiye ngo nintegura umugeni wa Kristo nimbwira abantu bihane neza batunganye ubugingo uno munsi ndashobora kuba mpagaze ngaha kuko mu bimenyetso ngo Imana yampaye nico cyonyene sigaje hanyuma nakibonye nigire mu ijuru musigare mu mahoro y'umunezero bitazokongera kwibuka ukundi n'abantu bazokwibagira ivyo babayemwo bibi Yesu ni mwiza tugira twinjire mu Burundi bwiza rega Imana ishimwe ariko imbere uko twinjira Imana igomba kubanza gukontora umuntu yinjira inzu yiwe arayisiga neza amarangi akayica amagagwe n'ibindi agashiramwo Imana yavuze ngo muko yinjira muri iki gihugu cy'u Burundi ngo bavuga butumwa musubire kuvuga ubutumwa kumwe kwa kera hanyuma dusenda abadayimoni
mubikize mubwire ikimuga muti baduka kwa kundi ba Paulo bahora babikora ariko hari ikintu kigira kibanze kibeho Imana yambwiye ngo amuri kigihu hagira sese kamaraso imibyimba y'abantu zo kwandagara nk'ibisheshe ku misozi nyuma hari inkota Yesu nadutabara mugani wa Kristo numviza nakubwire niwihane witegure natwe urindire isezerano ry'Imana nabwiye ngo nize ndababwire mwabisuma ni mubyihane mwabasambanyi mubyihane mwabarozi ni mubyihane ko muri mwebwe muraruka none abo bana muri ko murica muzobajana he uzobajana mu ijuru none ko bariko barataka Mana nidutabara tega Yesu ashimwe Ega muringa reka kuzorerwa niho tugeze ko Imana yambariye haje ntabwo banumva bwo gupfa ufise ubwoba bwo gupfa je ntaburiye gusa bwirizwa rikuru kunde mugenza wawe nko kugira gupfa mwarimo kunde mutama ngaha nkuko yikunda nawe umukunde nkuko kugira gupfa uyakunde mugenzi we nkuko agira gupfa Hakizimana dukundane uyu ni sawa kandi turakundana kabisa yego hana bunyagawayi burimo nta buryarya burimo mugabo wewe wanga mwene so ntuzoja mu ijuru cyo bari ryo kwa mubyara we juru si ryo kwa mubyara we ihane kandi murindire kuja mu ijuru reka tugira turitahe nabwiwe ngo niza dutegure duherekeze umugeni umviriza ndakubwira inkuru ntubabaze ngo sinabyaye urazosoma hariya muri Yesaya igice cya 54 uhera ku murongo wa mbere hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ririmba wa mugore w'ingumba turi kuririmbe wowe utigeze kuramukwa kuko abana b'intabwa ni benshi baruta abana bufise umugabo hari abana bagiye kuba intabwa kandi tuzobarera kubazabagira ubuntu n'Imana kuba bakiriho hari naho byozoba natashe kwa data kuko ninginze Imana ndayibwira ni hari ibintu ntabona hari ibintu binduritse ndumva ngomba kuruhuka kandi Imana yabinkundira gutaha mugabe imbwira ngo banzureke hari icyo usigaje kubona mu byo nakubwirinda kubanza kubonesha amaso Yesu ni mwiza ihana ibyo byaha kandi ubyihana uzogirirwa imbabazi haraza imvura atari nk'imvura tumenyereye haraza ikime cy'imvura atari imvura tumenyereye haza igihe cy'icago tutari twiteze icari kigukwiye nuko wihana Mana yambwiye ngo ninze ndababwire nariko ndiyumvira zemaze igihe munsi umwe ryari izuba rimwe naniganye n'umudayimoni umwe naniganye n'umudayimoni kuko uwo munsi twagwanye n'abadayimoni mbona nkubone kugeza aho bamwe nababaza amazina nti wewe witwa nde numvise ndushe umubiri urushe ngeze aho senga kumwe Yesu yasenga ndabaza ni witwa nde ngo nitwa Zaza Zaza wowe ukora iki twari twafashanye Zaza wowe ukora iki aha ndababwire mwa abakozi b'Imana hari umudayimoni abaza ko kandi abatera ivyo hari umudayimoni yitwa Tata arafise akazi gakomeye kuri mwebwe abakozi b'Imana kandi ngombye wo kwisengera Imana maze igihe ndiko ndiyumvira kuko mfise ibintu nabonye ubaho tugezemwe abakozi b'Imana uzogenda mu ishengero ukigisha abantu kazosanga umenga bose barahuniye uzobona uri kurigisha abantu umenga bari mu rusengero mugabo atanu umwe ari mu rusengero ikizobikwereka n'icahe uzokwigisha mbega aba batama bacu bigishije mu minsi heza barabizi uri kurigisha warumva hariya mpwemu yera akavuga ngo amen mugabo uno munsi biracariyo se biracariyo kivyaha vyabaye vyinshi uyu mudayimoni yitwa Tata yaraje mu isengero arinjira acazana ikeba n'urwanko abinyegeza mu isengero ndarashikana imbere ahereye kwiriya ntebe inyuma hariya arashika no munsi y'umusaraba
abantu bagaca bagira urwango rw'ubusa ariko arakora mugabo turahiriwe kuko abagororotse bagira baje mu ijuru turaherewe cyane turahiriwe tuzoja mu gikorane kitazoshira turahiriwe kuko tugira tuje mu gikorane kandi igikorane kitazoshira. Yesu databuja nzomukorera umunsi wire nejeje ivyo ndamukorera muri iyi si azoca anyemerera kuja mu ijuru. Hariho umunsi w'imperera hazoca hazenguruka igitabo cyanditsemo amazina y'abakijijwe mu mazina yabo iryanje ririmo. Nagomba mbwira aba bantu bariko barasambana, aba bantu bariko bariba, aba bantu bariko bararoga, aba bantu bafitanye urwango rw'ubusa, abantu bafitanye inzigo n'ishari biva kuri Shetani. Mana yambwiye ngo ninze ndakubwira uvyihane duhitane umugeni wa Kristo tuje mu ijuru. Tugira tuje mu ijuru, tugira tuje mu ijuru. Hari ivyo Imana yiteguye gukora kuko Imana yambwiye ngo nimbivuge. Iyo ndiko ndabivuga nta makenga ngira, iyo ndiko ndabivuga nta n'urwo ndavyumvana. Wari umunsi umwe navuze ubutumwa ahantu, hama mvuze ubutumwa ahantu hacabamwo abantu baje kumviriza kugira ngo bikunde baronke ivyo bavuga. Burya hajya aho mwarimu yigisha abandi nabo baje kumwumviriza kugira ngo baronke ivyo baja gushengerana. Hama rero ndigisha, mejeje kwigisha bugorovye ndaryama, mw'ijoro rishira ubuca isaha 8 baca baraza kuntora kugira ngo baje kunyica. Mugabo Imana ingirira ubuntu, izo saha 8 zageze nanje mvuye mwiyerekwa. Nari nagiye mwiyerekwa, Imana inzanira abo bantu, inzanira n'amazina yabo niyo bazananye n'imodoka bajemwo n'ivyo baje bazanye n'amagunira bazanye yo gutekeramwo umugabo nka jewe kugira ngo bace bajana hamwe hariya hepfo. Ariko Yesu ameze neza. We muvise ubwoba bwo gupfirega nta urya Imana. Hari urya Imana none uwo yiherahe sangapi Yesu ameze neza. None kumenga muvise ubwoba ni hatinya umuntu avize icyaha yaza kucihana. Wewe sambanyika kumusangira ukabaraguka kumusangira, wowe nugira ubwoba ushatse ujugume kuko nta gihe gisigaye kuri wewe ahubwo n'agasaga. Ariko busigaye jewe numva aramaho si sawa none aje ntabwo wamuruvuvise. Hanyuma rero abo bantu baje baranyuguruza, ndatuma umudamu arabugururira kuko amagara ntiyari kirenga. Abugururiye baraza, ndababwira nti ndahomvye kuko atacaye mvise, atanimikate mvise, nta mahera mperuka kuyahereza kwa muganga. Naca mbanza guteka icayi nkabaza Imana ubumwe bwe murabashitsi beza. Biroroshe kugira umuntu agira kwica ngo n'umushitsi mwiza. Shengero ry'Imana biroroshe. Ntabwiye nti murabashitsi beza cyane kuko mwatumye ijuru rikinguruka, mbona Imana imanutse, mbona Kristo Yesu aje kandi aje kuntaha. Ibyari byiza iyo mubanza mukandika nkamukorera gatoya, ariko ko mugombye ko ndamusanganira nazanye akirenje mu ijuru. Mugabo ntangura kubahamagara mu mazina. Ariko naka uzogira ibyago bikomeye, ni na wowe naka uzogira amagorwa, na wowe naka uzogira amagorwa. Nanje ni rya mbere ndababonye nabona ibwakubita ijisho. Mugabo Imana yari yabampaye bose kuko bari baje kontora ari 6. Ega Yesu ni mwiza kandi Yesu arakundana. Nagomba ndakubwira inkuru, wowe uvize icyaha ujugume utinye kuko nutabyihana igihe cyawe kiraheze, igihe cyawe ni gito. Abagororotse baje mu ijuru nawe utahe muri Gehinomu. Ariko icyo kubera cyiza nuko wo kwihana. Umviriza neza wambure guri ngaha, umviriza neza wamusambanyi uri ngaha, byase ko wihana, shatse ni wihane. Abagororotse tugira tuje mu ijuru, abari Imana tugira tuje mu ijuru. Hari igihano gihambaye ku muntu atsinzira, uwanga guhanwa azogira gute? None ni bangahe bifuza gupfa? Manika urutoki turaba, manika turaba umuntu agomba gupfa.
murambaje kuraba pase murambaje kuraba ko arugomba gupfa araboneka ngo oya ega na wa murozi ntiyakirije ega n'umuyanka mwene se ntiyakirije kandi n'uwanka mwene data n'umwicanyi kandi nazoja mu ijuru ariko abera urupfu rwa kabiri naco zogira gute naho nogomba nkapfa n'uno munsi sinja ntaha kwa data biranezereye kuruhuka mugabo mbiriza ndakubwira inkuru ngomba mbwira abo bagabo bari ngaha aha ngiye guheza ndahejeje kwigisha kandi umuhanuzi nabohejeje Imana yambwiye ngo ninze ndababwira umuntu wese niyitegure tuje mu ijuru warihanye hari ibyakugoye guheba no munsi nubireke ubyihane neza tuje mu ijuru kuko Imana yambwiye abantu bari ngaha abagabo baza bafise abagore benshi sinurinda kuvuga ibitigiri byabo ngo byirirwe biradutwara umwanya gusa reka mvuge nka babiri canke batatu hari umugabo umwe afise abagore bane n'ufise abagore batatu n'ufise abagore 7 kandi ari umugabo umwe wari ukwiye kuba ngaha wihanye neza kugejeje kwihana uzoja mu ijuru ngomba mbwira abo bakobwa baza bafise abagabo nka 5 kandi yitwa ngo ni inkumi mugabo tukamufita ngaha Mani bafashe mwihane kuko mwihanye muzoja mu ijuru ngomba mfise mbwira abo bagore baza baharitse baza baraharitse abagabo babo kandi muri ngaha kandi Imana ishimwe kuko hari bangahe bose batatu nabonye bicaye hafi yanje batari kure cyane Mana nibafashe mwihane neza muzoje mu ijuru tugira tugororerwe ingororano abagororotsi batahe ariko wowe utari kurihana niwitegure gutaha muri Gihenomu kuko Gihenomu kiraje ngomba ndababwira umuntu wese naringaniza ubugingo bwiwe kuko Imana yambwiye ngo nindababwire umuntu niyihane hari icyo Imana yiteguye Imana yiteguye amazimano reka turabe ivy'Imana igira ihembe turaba b'Imana igira ingero hanyuma nje ndaguhakaza aha ndahejeje kwigisha none ntiwavyumvise umusambanyi ari ngani yavyumvise twitegura urubanza rw'Imana twitegura urubanza rw'Imana Imana igira ishingire umwana wayo yitwa Yesu twebwe natwe turabageni bamwe muri twebwe umiriza neza hari ikintu ngomba ndababwira kibanga bamwe muri twebwe nibi bitaraba n'ubu buhanuzi mvuze butarashika hariho bamwe bagira batwitangira imbere bagende kuko Imana yambwiye ngo nimperekeze umugeni hariho abambonye uno munsi ndaza abantu bashikandwi bose bari ngaha kandi biteguye gutaha kuko Imana yambwiye ngo tubaherekeze n'abageni Imana yashimye cyo kubera cyiza nuko wokwihana soma hariya mu gitabo cy'ibyashyuriwe Yohana igice 19 ngufashe gusoma mwana ingo mwari mu mishingo byashyuriwe Yohana igice cya 19 hanyuma nterendeza byashyuriwe Yohana 19 gomba dusome ujya murongo wa 17 na 18 uguhona uguhona kw'abansi biwe mbona umumarayika ahagaze ku zuba asemerera n'ijwi rirenga abarira ibisiga byose biguruka byatiriye ijuru ati nimuze mukoranire amazimano menshi y'Imana mbona ibisiga biguruka byo mu kirere umumarayika yari karavuga Imana yari mubwiye ngo babarire nimwitegure mukoranire ku mazimano y'iki bikoranire ku mazimano y'iki Imana igomba ihembe shishikara kuri 18 ngo murye inyama z'abami n'iz'abakuru babagabisha babasoda n'iz'abahizi n'iz'amafarasi n'iz'abayicarako n'iz'abantu bose abidegemvya n'abagurano aboroshe n'abahambaye Yesu aguhezagire Mana wabwiye ngo nimbwire umuntu wese Imana
imana iriteguye amazimano, imana igomba guhemba ibisiga, igomba no guhemba ibikoko byo mu ishyamba. Imana yabwiye ngo nindabivuge, imana igomba iza kugera ingero. Imana yafitiye ideni ibikona byaragaburiye Eliya, bimugaburira inyama n'umutsima igihe kirekire, imyaka 3 biriko bigaburira Eliya. Igikona kirakunda inyama mugabo nticyayikozeko, imana ibifitiye ideni. Mugabo imana yabwiye ngo iraje kubihemba. Yavuze ngo murye inyama z'abakuru, iz'abaganwa, iz'abami, iz'abagabisha b'abasoda, abagendera ku mafarasi cyangwa uno munsi tuvuga abagendera mu miduga, iz'aboroshe n'iz'abagize gute, n'iz'abahambaye. Ngo banakubwira inkuru kandi gutangariza iri tangazo, nyumviriza neza. Imana yabwiye ngo nindababarire, hari ikintu imana igira ikore, igira ihembe. Yesu araje guhemba. None wumva witeguye gute? Yesu araje guhemba. Ntazoraba ngo uyu n'umusirikare mukuru, oya, ntambara y'Imana ntabwo uzoyibanguranya. Aha mu Burundi turafise abajenero kandi bizi bya gisirikare, mugabo ivy'Imana ntabwo uzoza kuyibanguranya, kuko Imana yambwiye ngo mu bimenyetso ndindiriye kubona icanyuma n'ico, kandi kiraje. Ko Imana yambwiye ngo nta gihe gisigaye. Nariko ndabwira abana biwanje mu nzu mu muryango, ntumviriza neza bane, nimwagirirwa ubuntu uzokiriho jewe ntahari, muzokundane, kuko Imana yambwiye ngo nigisha abantu urukundo, kuko je abana nabibabwiye ivyo, kuko n'abana mu nzu baba bizi ko ndi mu kugenda, nta gihe gisigaye. Kandi ibindi ko ndabivuga ntabwo bandabivuga. None witeguriye kuba umukwe cyangwa witeguriye kuba umugeni, ugira ubwoba se? Ntugira ubwoba ugira uje mu ijuru. Yesu araje guhera, yiteguye kugira umunsi mukuru, ibisiga byo mu kirere, ibikoko byo mu ishyamba, kandi nta muntu n'umwe azohagarara mu mwanya w'uwundi, umwe wese azohagarara mu mwanya wiwe. Ndagarutse muri bya byaha Imana yambwira ngo nze kubabwira mwihane. Abantu bariko barasambana, bagasambana mu buryo bunyegeye. Nababwiye ko ari icyaha njya kuvuga mu mvugo mbabarira amatwi kuri iki gicaha kijanye no gusambana. Kandi aha rero sinjya kwa ba mwarimu gusa, sinjya kwa ba mujenama gusa, sinjya hariya gusa, birabaraba mwese. Umuntu wese ari ngaha ujya kubyisangamwo. Hariho abantu benshi bari ngaha mujya kubyisangamwo. Umuntu akagenda ari mu nzu yiwe ari kumwe n'uwo bashimanye, bari ku buriri bwabo, bagiye mu ibango ryabo canke mu bikorwa byabo. Umuntu akazana ishusho y'uwundi muntu akuye ahandi yashimye, akaba ari yashira imbere yiwe, ukamenga aryamanye n'uwo bari kumwe mu nzu, kandi yazanye iyindi shusho y'uwundi muntu yahagaritse imbere yiwe. Igihe cyose byakugendeye ko ariko usambana n'ibigirwamana, nutabyihana ntuzoja mu ijuru. Nababwiye ko hari abantu ngaha baza bafise abagore ndwi, uretse aba basambanye bakabikora by'ukuri. Hari n'abandi batigeze bajya gusambana by'ukuri, mugabo baza ari abagabo. Abandi nabo mwarabikoze, muza mwarubatse, muza mufise n'abana, kuko agenda yazi ngaho umuntu abyaye inshuro 4, mugabo yarakoze ibyo byaha yase kubyihana. Wari ukiye kugirirwa ubuntu ukihana kugira ngo uzoje mu ijuru. Abandi nabo barabikoze ngo kazima twabikoranye n'uwo twaciye tubana ntaco. Sawa, ibera aho wari ukwiye kwezwa neza kugira ngo uzoje mu ijuru. Abandi nabo bari ngaha, babandi nababwira bibisuma, reka ndabikubwira, kuko ugenda ntakikubwiye ngo ndagicishije hejuru no bankoze ikosa rinini. Je navese abantu ngaha bamaze igihe bariko bariba, kandi bitwa abakirisitu, amahera y'abandi bayamaze. N'ubu hari umuntu aheruka kwiba 72,000, kandi nanamubonye aha. Mana ni sawa kweli, ashinga Imana ni sawa. Yesu arakundana, narabibonye. Yesu arakundana, narabibonye.
Yesu arakundana je narabibonye ukuntu nabivuze yaje byiza wowe kwihana kandi wihanya Imana iraguhari mugabo nutavyihana n'akazi kawe aheruka kuyarya 72 kandi Imana ni sawa kandi aho iryoheye Imana iramureka kinjira mbere no muri korali bibaye ngombwa bamuhaye akanya reka turirimbe hasigare n'umwe ataririmbye amajana 108 hasigare n'umwe ataririmbye ijana na munani ndahejeje kwigisha ngira ndaguhe kazi Mana yambwiye ngo ninda kubwira ubutumwa kandi ndakubwira ubuhanuzi ihane ubwo busambanyi ihana uko kwiba ihana ubwo busuma ihana ko kaboro abantu baraborowe n'ubu baracanywa inzoga kandi bari muri mwebwe none hari umuntu none nk'umuntu akija ku none inzoga yitwa kanovera ibaka ugwagwa mugabo ukagumurongera ebaka ngo na kanovera gute ngo niraha nawanyoye zibirazo bangana n'uwanyoye ikiyere uko nyene turirimba 108 Shendumo pesa oya cyena babwiye ni hasigare n'umwe ataririmbye mugabo utari umukristo cuhora hari undi muririmbye umwe yaririmbye ngo kayungiro kazoza kugira gute utari umukristo guracuhora mugabo je ngomba kuyiririmba kuko genda umukristo umviriza abakobwa bacu umviriza nawe waruzi uri kwipara ningi nk'umugore umviriza nakubwira inkuru kuko barimwo ngaho mbere n'abakobwa bararenga bangahe ntumbaze bararenga 13 uko narabyanditse ngaho baza bari kwipara ningi kujya kwa badamu bubatse kandi n'Imana yambwiye ngo n'abadamu bubatse Imana yambwiye ngo nibabireke mbere babyihane erega ibibahanze sivyo twebwe ntiduhanze ngo isi yaze jewe Imana yambwiye kuva mu 2021 Imana yambwiye ko igihugu cy'u Burundi zocagura uvise ingorane yiki cengeze kubana 9 kandi ntabwo bafise nimba Kristo akinyeme kubaho n'abandi bazoza kuko je nari nabwiye abantu bakeya jewe abana biwanje bakeya ni 12 urabyumva neza bakeya ni 10 n'abangahe na babiri gusenya babiri kuvoma babiri kwahirira inka none haraho mwigeze mubona Yesu yatuma umwe Yesu yatuma abigishwa bangahe naje nuko nyene none si yatubwiye ngo genda mugwire kandi mwuzurike none muko bibahanga isi yaruzuye reka mwabafasa kandi hajya bujya burahendwa abantu bese bazogwara n'amakasera batazi bayakuye abagabo nabo bagaca babahenda ngo genda we wa mugore we kubera ikatogenda agusunikirayo gusa jendo mokesta sokwamandi we mu bintu byose gushitsa gupfa jendo umutima
yose gushitsa ryari? Niwihane wambore guri ngaha, niwihane wa musambanyi uri ngaha. Mana yambwiye ngo nindabategure tuje mu ijuru, kandi humure rikomeye. Nyumviriza neza, ntuje kuraba ngo nahora ndirimba ngo bazava bambuza kuririmba, nahora sangira bazava bambuza gusangira. Imana yakugiriye umunsi mukuru. Nyumviriza wa mugore, Imana yakugiriye umunsi mukuru. Naho wari ubimaranye igihe kinini, Imana ikugiriye umunsi mukuru, kuko hari ijambo rivuga ngo genda amahoro, urahariwe ibyaha byawe. Turarangije, reka kuboregwa. Namye ndababaza uwundi, mwebwe muzi gusoma igiswahili, mwe murajya murasoma zijya ibintu bandika. Ijya enereje mwazi ibintu bayandikako. Bayandikako ngo kirazira kurenza zingahe? Zibiri. Umuntu basinga igiciro c'ifanta zonywa zafanta mudandaza mu macupa ninde? None bazishingiye kutarenza zibiri kubera iki? Hajya ngoja muzokwisanga mwagwaye amakasera mutazi niyo mwayakuye kandi arizo zabadutseko. Reka kuba ibijuju kandi muri abakirisitu. Na amajambo y'Imana Yesu nabahezagire. Nubu butumwa kandi nubu buhanuzi kuko Imana yambwiye ngo igirire umunsi mukuru ibisiga byo mu kirere. Ariko we wihana urahiriwe, utavyihana n'akazi kawe. Ngomba ndaguhe kazi uze kwa Yesu. Abakozi b'Imana bagusengera bakubwira ijambo rivuga ngo genda iki. Unamika amaso wiyumvire neza. Unamika amaso wiyumvire neza, hanyuma icyo cyaha cyawe ukizanire Yesu, kuko Yesu ari ngangwa guhari. Ubu buhanuzi Imana yambwiye ngo nidutegure umugeni wa Kristo, ko Kristo Yesu ariteguye kukugirira imbabazi. Nagira ndakubwire naho mugomba mukaba n'igihumbi, aha twe ntabwo badufise. Icyo twiteguranye ni kimwe, no kugufasha. Nimero ya WhatsApp 688 amajana 84 amajana 981 68 804 981 canke 688 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.